urukundo ntiruhera. Agakantu ndagakunda cyane, ndagakunda. Kimwe mu bintu biranga urukundo ntiruhera. Mu yandi majambo ngomba nkureho amajambo abantu benshi bakunda kuvuga ngo twarakundanye ngo mugabo twarahebanye. Oya, iyo mvugo abantu bayihagarike, kuko nishobora kuvuga ngo twarakundanye ngo hanyuma twarahebanye. Oya, ahubwo hari ibindi bintu mwarimo tutazi izina ryavyo, tuvyize tw'amatohoza yimbitse twomenya ivyo mwarimo. Mugabo nishobora kuvuga ngo twarakundanye mugabo twarahebanye. Gute mwahebanye? Ivyo mwarimo ntivyitwa urukundo. Mu yandi majambo, ukundanye n'umuntu mugaca muhebana, cumenya yuko ivyo mwarimo bititwa urukundo. Umutima w'Imana harimo ibyiza gusa bineze z'umutima. Ndaramukije abakunzi w'umutima w'Imana, ndazi yuko muri benshi cyane mukunda ibikorwa byacu, kandi ndazi ko muri benshi mudushigikira, mudutera intege, kandi mutwereka yuko mwifatanije natwe. Ego, uyu munsi ngaha ku mutima w'Imana twari dufise ikibazo, kuko aha kenshi twishura ibibazo, uretse yuko hariyo n'igihe usanga dutanga inyigisho zidafatiye ku bibazo, canke tugaca no mu bindi bintu bitandukanye uko muzogenda mubishikirizwa. Mugabo uyu munsi ijambo dufise, ikibazo twabajijwe, abantu benshi bafise ikibazo mu rukundo. Rero uyu munsi ngaha ku mutima w'Imana, inyuma yo gusenga, inyuma yo gusoma ijambo, twagomba tubabwire kuri topic ijambo rivuga ibanga ry'urukundo. Ego, ibanga ry'urukundo. Iki ni ikintu twabajijwe n'abantu benshi. Abantu benshi baratubajije ibanga ry'urukundo. Mbega gukunda uyu munsi bifise ishusho nyabaki? Mugabo uyu munsi ngaha ku mutima w'Imana tubabwira ibanga ry'ukuri ry'urukundo. Kandi ikintu kimwe ngaha ku mutima w'Imana mwomenya nuko iyo tubabwiye ikintu nuko tuba tuzi yuko no mu mutima w'Imana niko n'Imana ikibona, niko n'Imana ikibona. Kuko Imana yaraduhaye ubushobozi bwo kumenya ibiri mu mutima wayo. Imana niyo yatubwiye ati hageze ko musenga, Yesu ariko yigisha intumwa ziwe gusenga, yavuze ngo musenge ngo ivyo ushaka Data ngo bibe ku isi nkuko biba mu ijuru. Ni kuvuga yuko twese duhamagariwe twese hamwe kumenya yuko Imana igomba yuko hano ku isi habaho vya bindi nyene biba mu ijuru. Ubugombe bwayo bube ku isi nkuko buri mu ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi tugomba tubabwire ibanga ry'urukundo. Ico nagomba kukumenyesha wewe ukunda ibikorwa by'umutima w'Imana nuko uyu munsi uraza gutahura ishusho nshasha y'urukundo, uburyo utaruyizi, uburyo utaruzi urukundo uraza kubitahura gushasha. Ibanga ry'urukundo, reka dutangure amajambo y'iwacu, inyigisho z'iwacu. Urukundo ni iki? Urukundo ni ikintu novuga yuko aha ku isi gikorwa n'abantu benshi cyane. Umuntu wese ku isi, icaremwe cyose gikeneye urukundo. Bigeze ku muntu hoho bica biba ibindi, kuko ku isi umuntu wese akeneye urukundo. Mugabo urukundo tugomba kuvugana ni urukundo rw'abantu babiri bakundanye. Ego, rero urukundo ni ikintu kinezera abantu benshi, ni n'ikintu kibabaza abantu benshi. Ushoboye gutambuka ugahura n'umuntu anezerewe cyane, ahimbawe, yumva yuko aganje mu rukundo, akavuga ati kwisi nta kintu kiryoshe nk'urukundo, ugasanga araryohewe, ibintu ni byiza cyane. Mugabo watambuka kabiri ugaca uhura n'uwundi ari no mu kwiyahura kubera urukundo. Mbega ubwo rukundo ni iki? Dukunde canke twankane? Kuvuga muri ivyo byose hariho ikintu Imana iba ikeneye kutwigisha hagati ngaho. Ibanga rya mbere ry'urukundo utaruzi nuko urukundo
runezera nyene gukundwa apana nyene gukunda. Ndagasubiramo. Urukundo runezera nyene gukundwa apana nyene gukunda. Iyo bavuze gukunda, iyo bavuze urukundo nukuvuga hariho umuntu umwe yakunze uwundi, hanyuma umwe wese afise akazi kiwe. Uwakunze ategerezwa kwitwararika yuko nyene gukundwa ahimbawe aguwe neza n'ubwo rukundo amukunda. Ico nico twovuga urukundo Imana yakunze abari mu isi. Nukuvuga Imana igihe yakunze abari mu isi nuko yabonye yuko twese turi abanyabyaha, nuko Imana yabonye yuko twese atakintu na kimwe turimo, nuko yabonye ko twese turi abantu dufise ubuzima bubi. Mugabo Imana yiyumvira kuneza iwacu ikiza kudukunda kugira ngo bikunde natwe tunezerwe. Kandi uyu munsi abakiriye urwo rukundo rwose bari mu munezero ndabizi. Rero urukundo abantu benshi ntibazi yuko iyo ukunze nyene gukundwa niwe ategerezwa kunezererwa urukundo, hanyuma nyene gukunda nawe ategerezwa guhimbagwa nuko nyene gukundwa ahimbawe niki n'urukundo yamukunze. Mugabo uyu munsi ibintu biracuritse cyane gose. Umuntu aragukunda hanyuma wowe nyene gukundwa ugasanga ni wewe wama uri kukora amosozi, nawe nyene kugukunda yimereye neza ahimbawe aryohewe, ariko nyene aryohewe. Kubera iki? Urukundo rwo muri iyi minsi abantu ntibagikunda abandi kugira ngo babafashe mu bintu kanaka babaho umunezero. Mugo umuntu ashobora kuza kugukunda kuko hari ibintu yakubonyemo asanzwe akunda. Muri ico gihe amaze kubironka ivyo bintu ni kuvuga aca akwegezayo. Kubera iki? Uyo muntu ntiyagukunze. Nimba ukundanye n'umuntu, uyo muntu akaba atari kwa guha umunezero uri mu kibanza cyo gukundwa, menya yuko urwo rukundo murimo si urukundo, nibindi bintu dukwiye kuronderera izina tukabiha. Mugabo si urukundo, kuko wewe nyene gukundwa niwe wategerezwa kunezezwa n'urukundo ukunzwe. Niwe wategerezwa kubwira abandi ati ndakunzwe, ndanezerewe. Mugabo ntukwiye kuba umuntu wamuri kukora amosozi uyo wundi nawe yagukunze amaso yiwe yumye ari seka. Iryo nibanga rya mbere cy'urukundo. Menya yuko nimba ukunda umuntu ategerezwa kunezerwa n'urukundo umukunda. Hama wewe wakunze ico wunguka n'igiki? Ni umunezero wa nyene gukundwa. Nivyo nimba udashoboye kunezereza uwo wakunze ntubereye gukunda, ntubereye kuvuga ngo ndakunze, kuko igihe cyose ukunze uwo wakunze niwe ategerezwa kunezerererwa urukundo rwiwawe. Nkuko igiti civoka iyo camye ivoka ni vyamwa, nkuko urukundo ni camwa. Abantu nibo bakijyako bakaryoherwa bakavuga ati iki giti cama ivoka riryoshe. Mugabo si wewe wo kugenda wihaya ko wakunze umuntu mu gihe uwo wakunze nawe ari kumuniho yamaniha yamarira, na wewe ukaba umeze gutyo nyene atani ikibazo wifitiye. Urukundo iyo ni ishusho ya mbere yago. Ishusho ya kabiri y'urukundo abantu batari bazi nuko urukundo rucika urukundo iyo nyene gukundwa ageze mu kibanza cyo kudakundwa. Ndagasubiramo. Urukundo rucika urukundo iyo nyene gukundwa ageze mu kibanza cyo kudakundwa. Ibi rero nshatse kuvuga iki? Mu bisanzwe
biraryoshe cyane gukunda umuntu igihe gifise amafaranga, inoti, kujana mu modoka nziza, gusohokana mu bibanza byiza, aguha icyo ugomba cyose. Biroroshe cyane igihe agisa neza, ari umubogari, igihe ukivuga ngo ni kibogari kimeze neza, vraiment kijya tuvyumva kumwe. Biroroshe cyane kumukunda. Ni nkuko igihe kakimeze neza, kakira kabaju, tuvyumva kumwe, biraryoshe, yo ivyo ndakabwiye byose kaca kavyemera. Donc utuntu nkutwo igihe bikimeze gutyo, aho ni muba murakundana. Umunsi yatanguye kuba wa wundi utifuza ko aba, simvuze ngo ivyaha, oya, hari abantu bashaka kuntahura nabi. Iyo umuntu atanguye kuja mu vyaha canke ingeso y'ivyaha, muri ico gihe urashobora gusenga ukabaza Imana ico wokora. Muga ivyo ndiko ndavuga nibiki, uwo mukunzi avyibushe mugabo nawe uyonze, mbega urukundo ahoze. Mugihe nawe usanzwe ukunda abantu bavyibushe, mbega aho niyo haba hageze yuko umukunda. Yarafise amafaranga, byari bimeze neza, hanyuma y'amafaranga araheze. Bibaho kwisi, nta kintu na kimwe kidakunda. Aho niho haba hageze yuko umukunda. Kubera iki? Iyo umuntu ageze mu kibanza cyo kudakundwa, niho abakeneye urukundo. Jewe nkifise amahera ukandondera bwiye tuyasangire, nukuri biragoye cyane ko nobona urukundo nkunda. Mugabo igihe ayo mafaranga yaheze, niho nshobora kubona neza yuko unkunda canke yuko woba uri mu bindi cyane. Rero nagomba ndakubwire yuko utegerezwa kumenya yuko urukundo rucika urukundo iyo nyene gukundwa ageze mu kibanza cyo kudakundwa. Bibiliya ivuga gute? Mu Baroma 5:8 ngo kuko ari bigoye ko umuntu apfira umugorotsi, ngo kumbura umunyangeso nziza umuntu yotinyutse akamupfira. Ngo muga Kristo ngo yadupfiriye tukiri abanyavyaha. Nukuvuga twari mu kibanza cyo kudakundwa, muga Kristo yaje aca dupfira turi mu kibanza cyo kudakundwa, hanyuma ubu twarakunzwe. Kandi Kristo igihe twara abanyavyaha yarihanganiye ibyaha byacu, hanyuma aduhindura abantu. Uyu munsi dushima izina ryiwe. Kubera iki? Kuko yadukunze turi mu kibanza cyo kudakundwa. Rero igihe ugikunda umuntu akabaju, agasheri, ari kibaju, ari kibogari, ari kimanager, ari giki, ngaho nturakunda. Igihe uzokunda ni igihe vya bindi byose bizomuvako, agasigarana umutima n'impwemu z'abazima. Aho niho azomenya yuko umukunda, niho uzobukunza urukundo nyago. Ibirenze ngaho biba bivuye ku mugwanizi. Ica gatatu kiranga urukundo nyakuri. Urukundo Bibiliya ivuga gute? Ivuga ngo urukundo ntiruhera. Urukundo ntiruhera. Agakantu ndagakunda cyane, ndagakunda. Kimwe mu bintu biranga urukundo ntiruhera. Mu yandi majambo ngomba nkureho amajambo abantu benshi bakunda kuvuga ngo twarakundanye, ngo mugabo twarahebanye. Oya, iyo mvugo abantu bayihagarike, kuko nishobora kuvuga ngo twarakundanye ngo hanyuma twarahebanye. Oya, ahubwo hari ibindi bintu mwarimo tutazi izina ryavyo, tuvyize twagira amatohoza yimbitse twomenya ivyo mwarimo. Mugabo nishobora kuvuga ngo twarakundanye mugabo twarahebanye. Gute mwahebanye? Ivyo mwarimo ntivyitwa urukundo. Mu yandi majambo, ukundanye n'umuntu mugaca muhebana, cumenya yuko ivyo mwarimo bititwa urukundo. Kuko bakundanye neza ntibahebana, ntibihera. Iminsi yose bamabaheza bakoranije imiryango, igihugu, ijuru, abamarayika, bose ivyaremwe byose bakabikoranya, bakemera ati twarakundanye, twemeye kubana akaramata. Mugabo igihe cyose abantu bagikundana bagahebana, ivyo bintu barimo babihagarike.
no kuvyita urukundo babihagarike tubishakire irindi zina mu bushakashatsi twokora umuntu wese agize ubushakashatsi y'imigenderanire yagiranye n'umuntu yomenya ati uyu ivyo twarimo tuvyise gutya nimba muvyita business nimba muvyita show nimba muvyita fire nimba muvyita gusambuka nimba uko mwovyita kose mugabo nimusubire kuvyita ngo ni urukundo kuko urukundo gwiza ntiruhera nigo rukundo Imana yakunze abari mwese nimuyumvire Imana kwisi ntihariho umuntu gusa kwisi hariho umuntu hari ibikoko hariho n'ibiti n'ibitegwa kandi ivyo byose bifise ingorane ibikoko birigwa birabagwa bikaribwa navyo bikeneye gucungurwa ibiti vyirigwa biracibwa bikagwa navyo bikeneye gucungurwa mugabo umuntu nawe kuko yari munsi y'ubushobozi bwa Satani Imana yaramukunze imuhitamwo kumwigura imuha ubuzima kandi Imana ntiyiteguriye kuzokwisanga yahevye umuntu ngo ubureo ko abantu bananiye n'ubu murazi abantu uko turi n'ubu tukiriko tugora Imana mugabo Imana nta musi numwe yiteguriye kuzovuga ati abantu kuvaho bangorenda bahevye ngomba ngerageze ibikoko navyo nico gihe tuzovuga ati n'Imana ntiyadukunze mugabo Imana yaradukunze kandi n'ubu ikiriko kandi izokwamako nta musi numwe yiteguye kuduheba kuko iyo niyo rukundo ni nayo soko y'urukundo ni ukuvuga ijambo urukundo ryose iyo ridafise isoko ku Mana ntiricika urukundo ricika ibindi bintu urukundo ntiruhera urukundo ntirushira iri ni jambo nagomba kumenyesha abakunzi b'umutima w'Imana aya n'amabanga atatu nayegayezwa y'urukundo umuntu wese azi yuko yinjiye muri iyi si y'urukundo ategerezwa kwitegurira ibi bintu bitatu nimba ukunze ukunze ategerezwa kunezerwa nimba ukunze utegerezwa kumwihanganira niyo yabaye utifuza yuko aba iyo ukunze utegerezwa kumenya ko ivyo urimo bitazohera kuko umunsi vyafashe iherezo tuzoca tuvyita irindi zina nibizoba bicitwa urukundo ntavya twarakundanye twarahebanye oya ivyo mwarimo ntivyari urukundo mwari mu bindi bintu ariko urukundo nyago abantu bashika ku iherezo ryiza nkuko Kristo kuko yadukunze adufitiye imigambi yukuzo kwicara natwe imyaka yose kuko yatubwiye ngo ngiye kububakira ngo kugira ngo aho nzoba ndi ngo namwe ariho muzoba muri ni kuvuga afise imigambi yo kuzobana natwe akaramata mugabo igihe cyose ivyo bitabaye ibindi bintu byose biri nyuma y'ivyo ntituvyita urukundo tuvyita ayandi mazina mwarahezagiwe abakunzi b'umutima w'Imana umutima w'Imana Papa bien-aimé